kuko abandi burya bahaye atakijijwe ati ngiyi Bibiliya zingura muri Matayo haho kwanga burya n'umuntu bw'Imana twagiriwe siko mwashitse none dusome ku murongo wa 12 kandi 12 handitse ngo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali uhereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga abari bicaye mu mwiza babonye iki? Babonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu nibo no mu gitutu cyarwo umuco urasiye kuri bo. Uhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mungire gute? Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Umwete w'Uhoraho uzoshitsa ibyo yavuze. Nitwiriwe turasoma ingene yavuze ingene byagenze mwarabisomye. Ariko ingene aba bantu imiryango yavuye mu mwijima Yesu mbagendayo ajanwa na Mpema ajayo aja hariya ku rugabano rwa Nafutali n'ababene Zabuloni hafi y'ikiyaga. Washitseyo atatangura kubabwira ati mugire gute? Mwihane. Nguyu muco rero Yesu yazanye, umuco Yesu yazanye n'uyu nyene yavuze ati mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hehe? Buri hafi. Ababwira ubutumwa uri wo muco yabazanye, ababwira ubutumwa ukuri ko kuva mu rupfu ati mugire gute? Mwihane mube mu rupfu. Mwihane mube mu rupfu. Ababwira ubutumwa ati mwihane mube mu mwijima. Nibwo butumwa Yesu yazanye, niwo muco Yesu yazanye. Imana idufashe cyane. Hanyuma amaze kubizana, amaze kuzana uyu muco, amaze kuzana izinze yo kuva mu rupfu, akababwira abantu ati mwihane. Bamwe barabyemeye abandi ntibabyemeye. Nibyo cyane sibyo? Babyemeye bose? Hoho babihakanye bose? Oya, hariho ababyakiriye, hari ababyemeye, hari n'abatabyemeye. Kandi n'uyu munsi niko biri. Hariho ababwirwa ubu butumwa bwo kwihana no kuva mu rupfu, bamwe bakabyemera abandi bakagira gute? Abandi bakabyanga. Niko biri. Usome ngaha ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere. Turabe ingene yabivutse. Tubangukije haranditse gutya mwagezeho mu gice cyaho cya mbere. Yohana mwashyizeyo dukora tugira gute? Mubiko murabiraba mubona dukora tugira gute? Dukora tubangutsa. Uko jambo yihinduye umuntu niwe Kristo. Bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari iki? Duhawe umwana w'umuhungu utwara bizoba ku bitugu byiwe, azokwitwa Imana y'ubushobozi. Siko twasomye? Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we hari mu bugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza niwo wakiriye. Hari umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, washingire ntahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco, ariko kwa kugira ashingira intahe umuco ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mwisi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe ariko
abigishwa biwe ntibagize gute, ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Imana ihabwe icyubahiro cyose. Turabona ngaha ingene Yohana yabihishuriwe n'Imana. Abishurirwa arabivuga, ubwa mbere ahishurirwa ko Yesu ataraje ubwo, ahishurirwa ko ubwa mbere yamyeho. Hari abantu batabizi, bavuga bati yavutse cya gihe kwa Mariya, ariko ijambo ry'Imana riravyerekana yuko Yesu yamyeho, siko? Yesu yamyeho, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Twaza tuganira umuntu umwe, urabona nko muri Gatolika bamera nk'abashira imbere cyane Mariya gusumba uko bashira imbere Yesu. Nibyo cyane se? Ariko turimo turayagana n'umugabo turi kumwe, ndamuganiriza, turaganira, ndamubaza none ndakubaze nibyo muvuga yuko Mariya cyane Bikira Mariya sindabizi ngene ari wo kubahwa ahambaye cyane, none ndababaje mbega hagati ya Yesu na Mariya ninde yatangiye kuba? Naciye za oya ariko mbaza bunyabo mwe murabizi, naciye ariko mbaza nyaba bacha ngo none ndakubaze ngo hagati ya mama wawe ngo nawe ngo ninde yatangiye kuba? Umbe yarata wibaza mama wanjye cyangwa mama wawe na wewe na Yesu na Mariya ni kimwe? Oya, ni Yesu niwe yaremye Mariya, niwe yaremye Yosefu, niwe yaremye n'abandi bose, niwe yaremye Adamu. Yamyeho yahoranye n'Imana, ahubwo kuko yabona ko turi mu mwijima, kuko yabona kwishe abantu bose bari mu rupfu, yemeye kwicisha bugufi arondera inzira yo kudushikira. Yaza ari umumarayika ntwari kumwubahuka, siko? Ntwari kwemera no kupfukama imbere yiwe, yari kuba afise ububasha buhambaye. Iyo atari uko yarari ngo icyubahiro gisize yataraza, ubwiza bwiwe yabusize yataraza, ntitwari gushobora kumuhanga. Yicisha bugufi kugira ngo adukure mu rupfu, yicisha bugufi badukure mu mwijima, yicisha bugufi baduha ubugingo. Imana idufashe. Yohana rero arahishurirwa n'Imana yuko ubwa mbere yamyeho, yahoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe, abikaza mu isi, yicisha bugufi aza muto, aza mu biwe yaremye ubwiwe, aza mu biwe yaremye. Ariko twasomye ngo naho yaje mu biwe, ariko abiwe ntibagize gute, ntibamwakiriye, ntibamutahuye ngo bamwakire. Yaje mu bo yaremye, yaje mu bana biwe, yaje mu bantu biwe, ariko ntibamwakire, ntibamwemera. Bamwita umuntu asanzwe, bamufata nk'uko Yosefu, ntibamenya ko ari umwami w'abami, ntibamenya ko ari umukamo w'amahoro, ntibamenya ko ari Imana y'ubushobozi. Bamufata ibisanzwe. Yaje mu muco, wakira ahantu mu mwiza, ariko umwiza ntiwakira uwo muco. Abantu baguma mu mwijima na bugingo n'ubu batamwakiriye. Mugabo ijambo ryiza ry'ihumure yavuze ngo abamwakiriye bose, abemeye kumwakira bose, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, kuko bemeye kwizera iryo zina ryiwe. Imana idufashe cyane. Imana yarakoze, abantu bose bakiriye Yesu Kristo. Iyo niyo nzira yonyene idutera gucika abana b'Imana. Abemeye kwakira Yesu bakava mu mwijima w'ibyaha, bakava mu rupfu rutewe n'ibyaha, bakakira Yesu Kristo, byo bibagira gucika abana b'Imana. Imana idufashe. Nabonye ubundi muntu umwe tubangukije yakiriye Yesu Kristo, ngomba tumusozerereko. Umuntu yakiriye Yesu Kristo aramwakira nk'umwami, amwakira nk'umukiza, amwakira nk'umuco mu bugingo bwiwe, araheza agira ubuntu. Nusome Luka 2. Luka 2 mwagezeyo?
mukora nk'abasoma. Luka 2:25. 25 handitse pasiteri. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simiyoni. Uwo yari umuntu agize gute? Agororotse, yubaha Imana, yararorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli. Mpemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajanwe na mpemu mu rusengero, nk'uko natwe twaje mu rusengero, siko? Ababyeyi bajyanye uwo Mwami Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ibyagezweho wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana. Ati data, noneho urasezeye umusatsi wawe amagi nk'uko wavuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Yesu n'agakiza, siko? Kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simiyoni arabaherezagira, abwira nyina Mariya atumve uyashiriweho, kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagire gute? Benshi hanyuma abandi benshi bagire gute? Bavyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa. Imana idufashe. Ati kandi nawe ngota izo gucumita mu mutima ngo ivyiyumviro by'imitima myinshi bize bigire gute? Bize biserurwe. Imana idufashe. Uyu ni muntu yagiriwe ubuntu, yakira umuco waraje uza mw'isi, ariko isi ntiyakiriye umuco. Kandi Yesu yajya mu biwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Mugabo akarorero k'umuntu yamwakiriye akiharira Simiyoni yari umuntu w'umutama, umuzehe akuze ashaje, yari Umwisirayeli, yari yarabwiwe ibyagezweho bya Mose, yarasenga. Kuba tubona ngo yari umuntu w'umugororotsi, yari umuntu yubaha Imana, yari umuntu yararorereye, yari yarasomye ko abizera bazohumurizwa bagatabarwa, yari yarasomye ko abizera batazokwama mu mwijima, yari yarasomye ko abizera batazokwama munsi y'igitutu c'urupfu, ko hazotuzoza kubakiza urupfu. Yarabizi, yararindiriye. Ati Mana, ko wabivuze bizoba ryari Mana? Akirorereye, arabirorera akiri muto, arabirorera akura bukebuke, arabumutanga atarabibona, ariko arasozera ubuzima kw'isi, ariko arasaza bose, ngo igihe kimwe ajyanwa na mpemu mu rusengero. Mpemu yera aramujyana, ati haguruka uje mu rusengero. Mpemu baramujyana, amujyana mu rusengero. Ntiyarazi bija kuba, ntiyaguma mu nzu, ajya mu rusengero. Agiye rero mu rusengero, mw'icyo gihe hariho umunsi mukuru. Ibigeni babikora sinabidondora, kandi mwarabisomye, ariko sinabikora. Hanyuma rero ngo muri uwo munsi mukuru babona umwana, abona umwana. Maramubarira ati uwo ni wa wundi nakubarira. N'umwe nakubarira ni wa wundi ajyana umuco w'akantu mu mwijima. Uwo ni we gakiza k'abantu, ni we gakiza k'Abisirayeli. Ngo aragenda, aramwakira, aramukikira, aramuterura, atatangura kuja muri atangura kuvugira. Siko atangura kuvugishwa, yakiriye Yesu, amuteruye, ataraje muri atangura kuvugishwa n'Imana. Aravuga ati noneho rero data, urasezeye umusabyi wawe amaki, umusabyi wawe urangiriye neza, mare gusezera amahoro.